Alright, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muriko muraturaba on Isanamu TV online. I go by the name of Jibril canke Mr. Salad. Ndabahaye ikaze muri exclusive interview. Hama baraza kuduha ikaze natwe kuko turi iwacu. Baduhaye invitation kuza kumuraba umwe mu baririmvyikazi aririmba neza cyane. Ladies and gentlemen, yitwa Linah Blanche, umutambukanyi wa Vivy Muyomba. Niwe twagiye kugendera uno munsi, yatubwiye ati nimuze dusangire akagari ibiki tumikula. I say I'm very happy first of all kuba duhuye kandi for twamaduhura cyane. By the way, she is my sister. Jenda vita sister wanje tu mama bibe. Mama Enoch. Mambo vipi? Ni sawa. Umeze neza? Turashimye. Ndaguhaye ikaze kwanza karibu mu rugo. Okay. Tubaye ikaze n'abakunzi b'Isanamu. Karibu iwacu. Ayandi makuru? Ni meza turashima Imana. How is life? Umuziki? Umuziki nk'uko ubizi corona kwanza yaradutobeye. Cyubyumva nawe ko ibintu bitariko biragenda neza mugabo biriko biraza bukebuke. Pole sana. Yeah. And ubu rero nakiri Linah Blanche twari tumenyereye kera. Oya uri mama Enoch. Ego. Let's talk about kuba umuvyeyi. Nacho byinshi kuri career yawe music. Oya je ndibaza yuko ibintu byose no kwipanga. Ubu ufise gahunda yawe no kunupanga ibintu ndibaza yuko n'umwana kunakura akura bitahura. Ego. How do you manage? The managing gute like kwanza ndafise umudema yiwe wanje abari ngaha all the time full time kumfasha. Umudema ni sister wa sister wanje. Urumva like abari ngaha kila buri mwanya misi yose kugerageza kuraba yuko umwana ameze neza gihe cyose ntari ngaha. So which means igendi ngaha umwana turagumana tugakina tukabondinga nyene kugira that mother love ni takari. I love it. Ariko iyindi misi like ngiye ku kazi canke mba mfise agahunda ko kuja mu nuzenya mu nama gatoya muri town ndamusigira umwana dema wanje akamuraba sanga ameze neza. Ego. Okay, can we talk about mwari mu mazigiye kingana gute you and Vivy? Imyaka 15 13 tutamufise. Then muronga mwaka wa 14. Okay. Ego. How was it? Munzu byari bimeze gute? Let's talk about like ubu nyene twamuronse canke avayo ko tumuronga before yeah. And after mumaze kumva ati hey turi muri new chapter. Yeah. Before urumva ni hahandi nyene murakundana ibintu bigenda neza. Let me tell you the truth. Iyo muba muri umugore n'umugabo mu nzu atamwana ari hagati yanyu ari bond nyene ari arakano nyene usanga kabura kandi sindiko ndakubesha. So before ndabona yuko ari ibintu byari bibunze, but right now turabavyeyi deja ni mama na papa dufise izindi mind turiko tuyumvira ibi ukundi. Ngikera twaraja muri rave tukinwera tukataba tukagirana mugabo ubu turagereranya murafise icyo mukoresha. Ego nico tubika tuvuga like tomorrow and the day after. Urumva nk'ubu ngiye kugura akantu sinokwigurira je nyene like ntegereza kwiyumvira cyubyumva nawe we akabebe kaje. And then another day nuko like nitwosohoka turi babiri gusa turasohoka ubu turi batatu. So cyubyumva nawe uko ari akantu nyene kongerekanye. Yeah. Ndashaka kumenya passion ya Vivy yari imeze gute like super. I think he's a superhuman. Honestly sino kubesha because kwanza nije nashaka umwana ningoga cyane. And then champura sanga yuko ariko arambwira like tekereza tuko turubaka reka duheze Imana izoduhezagira. So iyo patience yarafise najewe narayanduye.
cyagira patience kiyo nyene yiwe nyene kugira ndabe yuko things ibintu byo tunganya niduhabe dusanga turasambuye ibyo twari tubakanye kubera icyo kibazo cyo kubura umwana. hama umaze kumuronga mwese muri wewe wiyumvise gute? Ni umunezero udasanzwe honestly. jeho nyine ndamuraba nibaza none like this is my kid, uyu ni umwana wiwe wanje, like seriously sindabyemera n'ubu sindabyemera ngira nzobyemera akuze gatoya nkaronka n'abandi, like it's a miracle. Muri kijya gihe cyo kurindira wahora uvugana like na family y'umuryango wa Vivy na family wawe, then ukabwira ati yego naravugana n'umuryango wa Vivy nabo nyene bakambwira rindira igihe cy'Imana nikiragera. ari umukuze wanje kuzine wanje kenshi dukunda kuvugana, umunsi umwe nigeze kumubwira none turabamaze imyaka ntararonga umwana, like ubibona gutya cyambwira tekereza God's timing is the best. Ayo majambo ko nyene take that urumva, take it easy. Urumva, God timing is the best. Only that. Yeah, so that ico kintu cyangumyemo mu mutima mu vyiyumviro byanje misi yose niyumvire nkavuga like kubera iki bimeze uko aguma nibuka ico kintu nyene. Take it easy, God's timing is the best. Congratulations, by the way. Kuko ugerageze no kumuraba umwana wiwe. Ladies and gentlemen, ni Linah yagize uko. Ni indi version ya Linah y'umuhungu sasa. Mumaze kumuronga like mu muryango mu nzu byarahindutse like umugabo wewe mwashyinguye ati sasa tukumva we have to focus ku bindi bintu umwana twaramuronse ya kabisa. True. And speaking of umwana, kuba ufise umwana abantu benshi tumenyereye kukubona mu ma karaoke uririmba biraboneka neza ko umwana kenshi ashobora kuba aryamaho avant wewe. Avant jewe bisigure iki sinabitaho usanga yaryamye mvuye ku kazi nsanga aryamye. Ego kenshi mvuye ku kazi ndamusanga aryamye, mugabo ndamujanye mu cyumba ikintu cya mbere afata ibere. Je sinzi ukuntu bigenda, sinzi ko ababizi gute n'umukozi wanje kenshi nkora mbaza umukozi wanje like mwijoro yavyutse oya mugabo je nshitse naho mba ndi ngaha ndiko ndavuga ndi ngaha aca vyuka. So I think ijya bond ya jewe n'umwana nizo nishobora guhera. Yeah. For sure. Okay, hama after Enoke turatuzo ego cyane gose. Let's just hope that God is going to do the best. Hama turabe yuko tuzoronka uwundi akurikiza. Abana si blessings. Yes. No muri Bibiliya biranditse. Kuri bangaye? Reka tubireke tubisengere. Reka tubisengere ko kiragoye icyo kibazo. Kiragoye nyine, kiragoye gose. Ariko by the way uriko witegura gute like kubwo muri Linah Blanche umwe bari bamenyereye before afise umwana atamwana afise hama ubu akaba afise umwana. Ubu je ndibaza yuko ari ku upgrade wa mwana bari bamenyereye ubu yakuze yabaye umuvyeyi. Ndibaza yuko ubu tuzohinduka tuyifata ukundi apana vya bindi by'ubwana. Hama ndafise imiziki myinshi cyane nyinshi gose maze gukora. Ndibaza yuko vuba cyane nzobaha ikindi kibombe gikomeye cyane. Okay, you had a segment Mama Enoke. Yes. Let's talk about Linah Blanche right now. Okay, so
gerageje like kuraba Instagram yawe before you could dropping vibe waratizinze like posting photo like iri presenting na core music core music mukorana gute ni Kora Entertainment. Kora Entertainment can't be. Kora Entertainment dukorana mu gusambaza imiziki wanje mu ma platform atandukanye n'ama clip video yiwanje mu ma televiziyo atandukanye ngaha muri Africa na hanze. Okay. Ego. N'amasezerano yazomara igihe kingana gute so far? Mu bisanzwe ubu twafashe amasezerano y'umwaka. Après umwaka umwe niyo tuzobona aho tugejeje intambwe tumaze gutera ni yahe ibyo tumaze gukora nibiki ibyo tumaze kuronka ava tugereranye ibyo twaronse ava n'ubu ibyo tumaze kuronka turiko tutera imbere cyangwa turiko tutera inyuma cyo byumva nawe we ko cha tumvikana gushasha kandi and muzoheza mukorane no kuri before ko uja muri Kora canke like I'm speaking of strong women album nawe bazoyifata ngo bayishikane kure nkuko mwabisezeranye canke batanguriye ngaha kuri vibe twatanguriye kuri vibe kwanza twatanguriye kuri ijya ndirimbo nakoranye na vivy murondo hama kuva kuri ijya rero niho twatanguriye gushasha kuko bavuze yuko ntibashobora kwakira indirimbo ziri muri YouTube deja ubu rero turiko dukora ibintu biri fresh ego let's hope kandi ko agafaranga kazoza karinjira Spotify let's hope for the best nk'ubu vibe iri muri East African Wave yo muri iTunes n'ubu niravamo muri playlist barayikunze kumira bazucu yes cyo byumva nawe uko bikomeye kandi warabipostinze by the way kuri Instagram yawe kuri wewe like ni iki byakwigishije je nigishije yuko ntegereza gukora umuziki uri international kubera ukoze ikintu nyene cyo ngaha local bigishobora kupasura kigende ahanze mugabo ukoze ikintu gishobora guhuza urumva dukora nidukuramo karanga nidukuramo nuzenya ikirundi cyacu mugabo cyatuvanga n'ibindi kugira turabe yuko umuziki ushobora gushika ahandi okay hari umuntu yambwiye canke arashobora kuba ari ngaha nyene cyangwa adahari yambwiye ni wahura na Linah uzumubaze impamvu ahejeje kuvyara yaciye asohora indirimbo yiwe yatanguranye vibe ndashaka tumwenyisha okay vibe n'indirimbo yari imaze imyaka myinshi cyane iri muri stock harimo n'izindi but jewe kubera turi muri summer nabonye yuko nosohora iyo ndafise n'izindi but vibe ndayikunda cyane kuko n'indirimbo nanditse ndi muri vibe nyene kandi n'ubu you know I wanna feel the vibe I wanna feel the vibe yeah I wanna feel the vibe I wanna feel the vibe by the way kuri YouTube channel yiwe urashobora kugenda kuyiraba irafise na video ushaka kugenda kuyiraba cyangwa kuyumviriza iri kuri YouTube channel yiwe so far after vibe aba fans ba Linah Blanche bitege featuring iraje vuba cyane featuring yes umurundi kazi cyangwa umurundi gerageza rero mu mafayili yawe uraho umuntu baba barakoranye nahisemo kugusanga muhira kubera ko urazi ko si ibintu byinshi responsibility umwana niyo mpamvu satirika tumworohereze tumusange muhira ama tuvugane ibi bikeya after strong woman turafise na album uzoduha je ndibaza ko ari app mugabo sindabibona neza kubera ndashaka kwanza kubera razi ko nari mazi misi myinshi ntariko ndasohora ndashaka kwanza nerekane ko ngarutse muri game sindiko ndaryama kandi ubu ndiko ndakora hama ninabona ko bimeze neza biko genda neza duca nsohora iyo app
Yego. Ku bakunzi ba Linah Blanche murindire EP yiwe After Vibe ariko mubandanye mu vibing turi muri summer time nicyo gikorwa yashimye kuduha kugira ngo twinjoying in a vibe. Yego. Then after hariyo collaboration. Yes, on the way. Thank you so much Linah. Thank you to Isanamu TV. Thank you Jibril. Wakoze cyane. Hamaru umuntu hajya watazi yitwa OG boy. Yes, sir. Ndagushimiye cyane kuba watwakiriye muhira. Ego. Thank you so much for the invitation. Yeah, thank you. Murakoze cyane. Mwagize neza. Thank you so much guys kuri wafashe kanya ko kuraba exclusive interview turi kumwe na Linah Blanche umutambukanyi wa Vivy Muyomba. Ndagushimire cyane nimba utarakora subscribe yikore for the love and go kuri aho nyene ugire research wandike Vibe by Linah Blanche hamugire subscribe kurindira collaboration n'ibindi bikorwa byinshi agiye gusohora vuba cyane. Ndagushimire, nitwa Jibril. Until next time, bye bye.